Nshuti mwakurikiye intahe yanje, nashimye kubereka kimwe mu bibanza byinshi nabayemwo. Iki ni kibanza c'inkoramutima cane kuri jewe. Nkuko nagenda babwira, hari ibibanza byinshi nagenda bamwo ndaramwo mu binogo. So iki ni kinogo kimwe mu binogo narayemwo. Rero aha twarahaza mwijoro tukashika haba ari mwijoro cane. Aha hose hari ishamba, naho mwumva mubona imiduga iriko iragenda. Kare hari barabara, nta rompo yari ihari. En fait ayo mabarabara ntiyari ahari yose. Rero twaca tuza mwijoro tugaca twiyensitara ngaha. Umva hari mwishamba nkuko nabibabwiye. Twafata imifuko bapakiramo amakara ukawuha hepfo no haruguru, hama ugaca uboha ku giti kimwe ngaha n'ikindi giti kimwe hariya hakurya. So ugaca wurira, tugaca twurira ku giti, turiye ku giti tugaca twururukiramwo, hama ugaca uryama. Cari igitanda ciza cane, kandi aha ntaco twicura, nta mupolisi yaza kutwirukako, nta nuwaza kutwaka amahera twayaronse canke tutayaronse. Yego, iki ni kimwe mu bibanza byinshi nagiye ndabamwo. Nari kubereka n'ibindi, ariko nuko vyagiye birubakwa ugasanga ntibimeze nkuko vyari bimeze ico gihe, kuko nko ku isoko unye isoko irubatse, nta yarara gihari kirunze mwijabe nuko nyene, ndetse n'ahandi. Mugabo iki ni kimwe mu bibanza bigihari bikiboneka, nshobora gusigura gatonya. Murakoze. So nkuko nari nabibabwiye kare, ubu turi ku ishure ritonya aho natanguriye primaire. Ndi kumwe n'umwigisha yanyigishije mu wa kane, na cane yamfashije muri ca gihe nababwira bya bindi byakora ushinze, agaca bihinduriramwo, agaca anyandikira ngo fe verticalement, simenye ko ari yakora ushinze. Rero nawe ngira ngo arafise ikintu yohava avuga kuri jewe kuri iyo periode anyigisha. Amahoro neza yanyigisha. Cyane. Yego. Nkuko bivuze uyu mwana wanje no kuri guhera mbere hari muri 2010 ya bese bamushikije mu ishuri mu wa kane hajya hanyuma rero yaje ari umwana akuze mugabo atekereza yubaha. Hanyuma rero habona ko adafise imyaka nk'iyabo mu wa kane, kuko abana bubashitse bashika mu wa kane. Nk'uyu wanje bigana yari afise wita, mugabo yari afise imyaka myinshi kumurusha. Mugabo akaba umwana atekereza, ubona ko yaje afise ikibazo. Ndamwegera ndamubaza, wewe vyagenze gute? Ubwa mbere nambwira nti genda ukine n'abandi bana, hageze 10h genda ukine n'abandi barati madamu jewe bajya bana haco twokina gute n'abandi. Namwege uyu ni wanje, nabwo ako gakobwa kiwanje kitwa Keri yabigana. Ati none nka Keri yabona two ntaco tuzirigumira ngaha mu ishuri. Nuko ahereye ku biharuro ku ndome nazo yari bagiye kwandika, haragereye nkamu bena gusubiza mu wa kabiri cyane nakwandikira mu wa gatatu kwiga imperekeranya akaziga. Hanyuma tukaza turafasha, nkamufasha nkabona ko ariko arahindurana ekite, kuko yari yabigiye no kwandika. Hano ndamufasha, ndamuhanura, ndamubwira ntihiga umuntu, ntihiga imyaka, higa umuntu. Ndabona nti atonaje hagize ikigorana gatoyi A30 uzobuhejeje humanité, ni noto décourage pas. Acara bandanya aranyumvira, ndazanga ndamufasha mu wa kane, ndamufata neza by'ukuri. Bo siniraza namufasha neza, mugabo ivyo nshoboye naramufashe kugira ngo ndabe ko yogira courage, kuko urumva abana bigana by'ukuri nta naho basi, mugakagira courage. Imana iradufasha, aramenya mu wa kane, araja mu wa gatanu, aramenya naho nyene, aca yimukira kuri Stella, arabandanya cyaratora konku
ariko nkuru ya nyuma ego hari iyindi bakoze inyuma yayo hama arayitora arabandanya bwanagumye nza ndabaza hama nukuri gushika ubu twagiye mu nyuma twaraburanye bivanye n'ibihe muga mu nyuma turabonana ndamubaza nti ugeze harambwira iyo yiga ko ariko ariga hama gushika n'ubu Imana ishimwe Yesu ahimbaza kuri imbonye ya bese numva nezerewe cyane ego Imana ishimwe bane bahezagiye so n'uyu yanyigishije n'uyu yankuye mu bwoba n'uyu hagera gutaha kambira ntutahe igihe avant et après yarananyigishije cours d'histoire iyo myaka yose nize ngaha ku buntu umva nkiga ngaha ngaca niga cours d'histoire ku buntu vraiment byari byiza ubwenge mfise afite byose mu ishuri ndabikesha uyu ni fondation ego Yesu amuhezagire amen nawe Yesu akuje imbere kuri amen burya satani n'umwasi satani afite aderuta umuntu akamukura muri desite yiwe akagushira mu bindi akakononera ubuzima bakubaye integuro y'Imana Imana yaraguteguriye iragera ikagusubiza mu by'iwawe nyine byaguteguriye ntawe uhindura isezerano ry'Imana yagize ku mwana w'umuntu Yesu abahezagiye nkuko nari nababwiye aha turi ku ishuri turi mu biro by'umuyobozi w'ishuri nize ko guhera mu wa gatatu gushika mu wa gatanu banyakiriye nibaza ko nawe afise ico yovuga ku kuntu yambonye ico gihe ingene banyakiriye n'ingene nagiye nigenza mu ishuri n'ingene vyagiye binanira canke n'ingene nagenda bitora afite bijanye na vya bindi nagenda avuga nibaza ko we afise amapreve menshi kurusha ayo jewe nagenda avuga kuko nibo bafise ivyanditse nibo bakora amabulletin ya ego Yesu abahezagire n'uyu umuyobozi wanje w'ishuri ryanje niwe yangiriye neza nibo bamfashije miriwe neza mbonye Jabese nsanze yarakuze cyane akugeranije nuko namubonye muri iyo myaka umwaka w'2010 sikini no bango carahindutse gusa mbonye ko yari umuntu yakunda gutwenga ubundi bamaze gukura twese tubibagira kuri aba barakuze iyo rero ngo bibabe yakwitwa ndayikenguke Jabese nandarizi mugondo kwenda mpeje kuriraba mu gitabo c'amanota hanyuma rero ico ndamuzi ko nuko igihe baza kumusabira twese iyo tubonye umwana aje akuze turamutangarira hanyuma rero nk'umuntu w'Imana nk'umuntu yaramureze kari nk'ishuri ryegamiye ishengero twarumva yuko uwo muntu bwa mbere afise umutima w'urukundo uwo muntu yaje kumusabira turumva yuko natwe kugira ngo novuga ngo ico gikorwa c'Imana tugitera intege byatumye tuti tuzovyirabira yose uko namubonye sinabwa umuyobozi je nigisha mu mwaka wa gatandatu ako twese twari tumuzi abisha twese twari tumuzi ikintu ca mbere je nibuka nuko anda mwibuka cyane naho yiga mu mwaka wa 4 ariko yigishwa n'inga mwigisha mwabonye ngira mwataguye kuvugana hanyuma rero iyo bariko barakina turaja hanze tukarambye n'abana bakina kuko umwana urashobora kumubona ikibazo afise uri kurarangena akina umwana adakina n'abandi abafise ikibazo amara basha dutera inkuru yuko atuyahagera urya mwana era dusavye ngo ntazokwigere aza gukina n'abandi kuko abasumba ataca bovugana tutujyayo byose reka tumwegere cyo turamubwira ati ibyayo byose rero wewe ahubwo wowe waje kwiga umwana gutyo urafise ikindi wobwiye abandi bana kandi twabibonye kuko harageze igihe turabona nk'umakwanije nk'abana sinzi gusa ko bari kabwije ijambo ry'Imana kuko namunye mu ijambo ry'Imana hanyuma rero mu nyuma abana tukabona inyifato y'abana bakuze ingene ihinduka mu bwonko mu nyuma niho twagiye kumenya yuko yazara bahanura hamwe kuvyerekeye indero vy'ukuri tweke tukimubona muri iyo myaka yahera ubonye umwana akuze yigisha mu gatandatu urabona ko aza kugora mubwo yabaye umwana w'icitegererezo kubwe twagaze uti none ko abana bo mu wa gatandatu batugora ubu naba tuzana umwana agiye kugwana yiga mu wa 4 tukanonye ko ari kibazo
hanyuma rero mugabo byatumye rero tumutanga ko akarorero tutigenda muri abundi mwana yiga mu wa 4 kandi abasumba kandi yitwara neza ikirushije rero mu vyekeye ubumenyi nkuna ko ndaraba amaze kumbwira kage yashinga intahe navyo nije nshinga intahe yuko nsanze ari ukuri kuko nkesanga muri umwaka w'ibihumbi 2010 ucira ibihumbi 2010 na rimwe yarose amanota 83 n'ibice 9 acabo wa mbere sinzi nyakumbure sinzi ko twomye ego nguyu niwo mwana yaje bwa nyuma kuko umegaje anatevye ego mushamona iri zina ndayikengurukiye Jabesi turiko turaba amanota y'umwaka wose murabona ko yamenye ku manota arenga 83 ikibanza ca mbere ivyo rero vyaraduhaye inguvu n'inkomezi zo kudatinya kwakira umwana akuze hanyuma rero je novuga ko intari karashinga vy'ukuri nibaza ko izofasha benshi nibaza ko izofasha benshi haba mu buryo bw'ijambo ry'Imana haba mu buryo bwo gutegura kazoza umuntu agategura kazoza kiwe kandi urya rero nasanze higa umuntu ntiga imyaka ubu dukunze kubibwira abana uno munsi mana ko ari gihe cyo kwiga niyo ndiko ndabwira ntihana je nk'umwigisha noja kwiga abana bo ntibavyumva ariko nk'abo muri iyo promotion ya Jabesi baravyumvise nigoga kuburyo mu nyuma y'uwo hariho umwana no shingira intahe yitwa Bikorimana Ernest je nigisha nabamuhira hanyuma rero tukabana hafi ari umukozi wo munzu ivyo vyabaye kuko twege twinkabigisha mu wa 6 twacha twakarorero dugatanga karoro kuri uyu ibi nawe ntavyo yarazi ariko ngaha tuzi nta nyishi yuyu ico naco yarazi umwana yari yatoye ku nkuru hanyuma cyabura amakaye kuja kwishura uwo mwana acara ajya gukora ahantu ngo kuri station ni ntayo kuri ivyo katavyo kubesha arakora nk'imyaka 2 yindi myaka 2 ayimara mu gukora mu kazi ko mu nzu hanyuma rero umuntu amureze yari umusoda w'umujenerale yarasabana babiri batoyi acarumva ko yosaba yoza kumusabira ishuri umudamu we kuko twakora akazi kamwe aje kunsabira ishuri namubwiye ntewe kushaka ko twankana nta kundi turankanye nkenyere kuko we yari muremure cyane kurusha ya Jabesi hanyuma rero ntivyukuri je we iryo sho ntagiye nosaba uwo muyobozi kandi uwo muyobozi yari umuyobozi nyene yahaye ikibanza Jabesi niwe yahaye ikibanza n'uwo mwana Ernest hanyuma rero uwo mwana ndamubwira ntumviriza rero ni mu murondere uniforme azoze kwishura je nzogenda musanga yanzo mingene bigenda ashitse mu ishure ndibuka ko nace ndamubwira nace ndabahaye evaluation kugira ngo abiko agishoba no kwandika urumva umwana amaze imyaka 4 atandika nyasanga ni wabaye wa mbere nyambara yo gushira amahanga cyane ndabwira umuyobozi ni kwinagenda basaba imbabazi nje gusaba ikibanza neba hari umwana bimeze kunukunukunukunuku kandi afise umwete uwo mwana ajije no mwaka muri scientifique kuri lycée municipale mu Kibenga dutoreka no kuja kuri diplome yiwe kandi yarantumira kuntumira ubagiatangwe university nukuvuga rero ivyo vyose vyabaye kubera Jabesi naho ndiga munigisha muri rishure inkuza ya Jabesi twazimenye bigatuma rero dutera intege abandi bana iyo ntahire ari katanga ni yukuri kandi burya Jabesi twe twarumvise twarabaza ko afise abavyeyi ivyo twarabibaza sinzi ngene babaye babwiye ngo twe twaramika atabavyeyi afise bakatubwira ko ari umuntu amureze hanyuma rero burya hari ijambo nibuka ijambo rivango kubw'abantu ngo riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo kwa Nsana Mariko gice c'icumi wa 17 rivango kubw'abantu ntibishoboka ariko kumana suko byose bishobokera uwizeye rero Jabesi namubonyemo ukwizera kudasanzwe kandi ukwizera kurandukira sinzi undi yavuze ngo ugenda n'umunyantege nke ugacika umunyantege nke wagera n'umunyenkomezi ugacika umunyenkomezi abana rero bashoye kwa na Jabesi nabo baragize inkomezi bakumva ko badashobora kwiranda ko badashobora kwihebura kubw'imyaka yabo hanyuma kandi n'uwo muvyeyi nawe yamubere mugisha niko no bivuga nawe nibaza yuko afise ico yovuga ko yanezero yuko igikorwa yakoze cyategije imbere hanyuma rero umuntu atunze umwana ari uwo yavyaye cyangwa ari uwo yareze n'umugisha hariyo rero ijambo
nkunda cyane iri mu migani igice c'10 mirongo 22 bivuga ngo umugisha w'uhoraho uratungisha kandi nta mabaro awuvangamo. Iyo rero umuntu areze umwana aba yiteze umugisha mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umutima. Nibaza ko uwo muvyeyi nawe anezerewe. Nico ndavuga ko Yesu abahezagire. Murakoze cyane rwose. Nagira mvuge yuko kuri uwo mwana ubwa mbere no kubishaka no kuvyumva mu mutima kandi hakaba no kubaha Imana. Ryari ijambo rivuga ngo itango ry'ubwenge no kubaha uhoraho. Iryo jambo sinarisiba kuko iyo bavuze ngo itango ry'ubwenge no kuvuga ari maternelle y'ubwenge. Burya hariho ubumenyi turonka n'ubwenge buva ku Mana. Iyo umwana rero yumvise kubaha Imana yumva ko vyose bishoboka. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu ni vyose muri vyose. Iyo iryo rimaze kuba mu mutima numva umengo uwo mwana rimaze kuba mu mutima yo kumva ko vyose bishoboka. Kandi bene uwo mwana ashaka kwiga bana bo mwibarabara bana baba imfuvyi babo akabura se nyine gusanga nashoboye kumwigisha canke akabura abavyeyi bose. Uryo umuntu je ndasanze umuntu wose ashaka kubera umuvyeyi wundi mwana nuko beshe ucyo usanga batevyizigiro akumva umengo ariko aricira inzira. Nuvuga nti umwana numva no mutera intege naho yoba umuntu akuze. Je ndage ntagakaroro sindakarona nabonye kuri telefone muri WhatsApp mu mama sinzi kari mu Rwanda sindavyibuka mama akuze yari kariruka yambaye umungo yari uniforme en bleu sinashoboye kuvita ndamubwo ndavyanyigishije ariko asubira kuja ku ishuri acavuga tukabona yabavugije yiruka gutonda ukabona ko atinya amakosa ukabona ko kurikiza ivy'abanyeshuri. Ico gihe rero ngo bariko bari icongereza ni kuvuga ngo nk'ubu mwamra ko muri amashure shingiro icongereza n'igiswahili mana ko ari byo numva ko bigezweho. Hanyuma rero igiswahili twiga igihe twiga nacyo twize hako habona umuntu avuga igiswahili bamwita hari indi zina babita ariko urabona ko no museri kigezweho. Hanyuma rero twe tuti no tukugura imiryango tukarura ingene imiryango yuguruka kugira ngo tugire renforcement. Nacyo ubwanje mara ko imyaka ndayifise umuntu amaze kuba afise umwana yatawe university urumva ko akuze imyaka ndayifise mfise imyaka 22 y'akazi mumva ko nkuze mbwo ndumva yuko nti mwabonye hajya abantu bari hajya bariko baragira ibintu vy'imashini tuyirose vuba ngo ndumvisha kagiuko nanje mu muci zoyiga kugira ngo amasho azotangwe nanye ndayize umusokereta atari hari nanye nzoyige hari nshobora no kuganirire kugira umwigisha wanye ntagire complexe nshobora gutanga amaya muri cyber bakanyigisha kugira ngo umwigisha nawe kubera nina tanza amahera yayo kugira ngo yige dushoko kwandika mu buryo bugezweho nawe bize bimworohere bice bisigura ngo higa umuntu higa imyaka abantu rero batera intege kandi abatora bafise cyane. Hari nkaho nk'abantu usanga bava abana gusanga barirewe mu ntuze mu mabarere atandukanye ugasanga abantu bareze baje kutwitura bakatubwira ikibazo abana bagize ugasanga nk'umwana ubona ko yarageze nko muri 6e mane umushyira mu wa mbere kandi abo iyo turiko turaprograma ku drapo y'igice giheze turabaha udushime duto kugira ngo tubatere intege dusanga ari babana hari abana baca bashaka kubatwenga bobo rero twafise ingene tubayagisha tukababwira ivyo bitiko tubabwira kandi usanga ari abana bicitegererezo burya ikintu kigoye cyane n'indero kuko dukunda kubabwira tutira la discipline plus courage égale réussite. Ni ukuvuga indero gutanya umwete bizana kumenya urumva ko hadatanguye umwete abo bana rero je numva no batera intege ko uja ku ishuri bafatikanije no gusenga Imana no kubaha Imana byose bishobokera wizeye. Ego.